baje kwishyuza amahera yabo 600 barishe kugira ngo binjire muri timu yanyu. Sinzi rero mwebwe nawe sorry utarishura ayo mahera bo barayarisheje ntibayari. Imviriza kwanza nangorana murashobora kubabaza kontra iyo twandikiranye yo bivuga iki imbere yo kubirukana bakoze ibiki bobaza amategeko ya group cyangwa bo bakoze ibintu bazi yuko ari kosa bano bantu ntibankikosa ariko icyo bavuga ati twebwe dukeneye badusubirize yacu kwakonje amezi 2 tumaze muri group sinori irakizange 3 ugashungirukana mu mezi 2 hanyuma ngo zarakizange 3 nazihebe. Ndakubaza ikibazo ni kimwe nimba ayo mafaranga adashobora kuboneka hagiye gukurikira iki Ageze bakunze ba G5 Media ameze gute mukameze neza ndameze fresh kabisa ndi mpona marembe kwa ko nyume kumemo bazima sasa hano hantu huzitangaza makuru byinshi mengani conference de presse ariko na conference de presse hari abantu baduhamagaje batubya ati twebwe dufite ibibazo dukeneye kumudukemurira bene data avuze ati ka twetfuze twitabe tumenye ibintu uko bimeze n'ikibazo kibazo kwa kitangaza makuru byose siga ibintu bisanzwe sasa nk'umuntu wanyu nabuze ati no musi no muri kamera agenda ajya mu mugabo menye kwanza content ihari inkuru badufitiye ariyo n'ibintu bakeneye ko dufashanye ivyo ari yo kaka sava umeze neza ego ijyamire kwanza wandura mukiriza si tumeze neza ego ndashimye uraberewe merci nawe waberewe urakoze neza ndifuza yuko mugira ico mutubwiye ndifuza ko mutubwira impamvu yatumwe duhamagawe itangaza makuru hari ngaha ni gihe turi mwibarabara nta conference de presse hari mufisi keke mugomba kushikiriza ni keke kintu muri ko mwifuza ko mubwira itangaza makuru nkiri ryose imbere yisinzi ry'abantu avuga bahamagaje no kuvuga twe twashaka ko mu gufasha twebwe dusanze turi abakinyi b'amasinema hanyuma mu nyuma zaho baratwirukana batwirukanye kubera ngo urukundo batwirukanye ku mvugo z'urukundo je n'umukunzi wanje dukundana aho ni sheri wako none
gukundana n'amakosa ico sico kintu cyotuma ngo batwirukana none twaje gusaba amafaranga y'uwacu mo dufasha mukabidufasha mu kuba tuhoronka akiwacu. Ikibazo ni uno muntu mwakundaniye muri groupe cyangwa mwanya muri groupe mukundanye kugira ngo twumve neza neza bimeze para para timu nyinshi ndetse sina timu gusa mu buzi hose urukundo n'akazi n'ibintu bitandukanye bidase kuvuga ndamukunda namubone nga mu iyo timu nyene nawe yaranyemereye we sister yakwere unishe ndio ni mpenzi wangu unamutesha intumbe. Hapana, unampenda? Ndio. Kwa hiyo umekubali kazi iishe lakini ubaki na huyu mtu. Kama ndamukunda. Ikibazo gishakira ko iki mushaze kwishuriza imbere ya kamera kandi mwari kubarondera nkuko mwabiyaza ubwa mbere bikava mu nzira nta contract mufitaniye nta cyanditse gihari cyuko mwatanze ayo mafaranga. Birahari kweli ariko twashase ko twerekana yuko ifilme Ndundi nukuvuga twashase kwerekana yuko sikira mukinyi wose yohoterwa ngo kubera uri umurongozi ngo ukacumufata nabi ngo kubera urukundo urumva niyo mpamvu twabahamagaje mugerageze kwerekana abari hose abari bijoje badufashe mu imishiza amafaranga ngana gute neza neza 600,000 akabazo gawe baragerageje kwicarana na nyene iyo timu yanyu murabiganirako bararondera abandi bantu bashobora kubafasha kugira ngo babahanure mutaragera kure yo mugeze no acha tubwira Ndeoro sohoka kuko mwanya bahere no ya ariko amategeko ya timu wari muyazi twari tuyazi kandi n'iryo tegeko ririmo ariko nukuvuga yatubwira ati gukundana si bibi ariko ukabipresenta no twache icyo twibagiye gusa no kubipresenta akandi kabazo kanyuma ko kubaza hamaje kubananya n'ibindi none uwo muri timu iwanyu mu chef wanyu yitwa gute? Yitwa Sense wewe nta rukundo barimo muri timu uramwibariza je sindabizi mu byo ubona nta rukundo nta mukobwa baradiraga muri timu oya amakosa mwakoze n'umwenyene mwayakoze muri timu nta uri bwayakora urumva ni kosa mwakoze mu bwite cyane ikibazo kimwanyene nari nakibarije uvuze ko chef wanyu muri timu atamushera fisi hariho ibintu dukunda kumva mu masinema hanze urumva ko mwebwe bitari iwanyu ahubwo byahereye kuri mwebwe ahubwo Imana ari mwebwe ngira ngo bashobora bikosora chef wanyu ashobora kuba yinjiza nk'abakobwa aje kubasaba quelque chose on ibintu iki iyo shishuro yo nagusabye ikintu nagusabye amafaranga gusa n'umukobwa nkawe basa ikintu gihari twege utakaza umwanya si twende mzene data twende turi live twende tuko live cameraman bakia hivyo si twende haina shida story kura kuimwe tanyi wagume kwa nta kibazo bene data uko biri kose bino bintu ni ibintu bikunze kwa mu matimu menshi uno munsi kwinjira muri groupe kwa ko bazi neza ko filme ni business filme isaba uburyo rero kwinjira utanga amafaranga ni ngo ariko no munsi nibaza yo kumeze neza cyane urabaha chance ucugaruka kandi kurihisha subscription yawe ya nyayo naha okay sasa bene data twe turashitse aho ibikorwa bibera turashitse aho ibikorwa bibera sasa Wani wengi wa security abenshi byao urati hata bamashe batanguriye kubona no mwende mbere sitakuja tunasikia no mwende wewe mtanguriye gusa security nisameze neza twe tuberekeje bano bantu twahamagawe batuye ko ari ibibazo bitameze neza ngaho gore iki dukeneye n'umurongozi wenyine nta kindi tegeko dufise ngaha nuko aba bantu badashobora kwinjira ngaho indani
okay ntibashobora kwinjira ariko yaje ituye abandi bantu kandi twe mu kazi tujejwe turashobora gutunganiriza abantu nk'aba kuko mu byo dusanzwe tujejwe n'abakinnyi ba sinema barimo ariko twe turi ku kazi kacu simbona ingurane umaje mu make ntabwo tugera turi ngaho umaje mu make ngo mukubaze ikintu kimwe ubundi bwo hano hose maze kuba ikibazo abantu batabaye muhaze ingurane nyinshi sivyo twagomba kubaza rero byukuri uyu n'umugwi tubona ko uteye imbere sivyo kandi ufise amategeko cyangwa respect kuba bashobora kuba bafise security imeze nk'uko ariko nyama turinze ko tuje ntabwo ntagenda ntabwo tuje gushwana kuko dushatse gushwanaho no tekereza kumagaha mugwane n'aduru dukeneye kazi kacu nimutubwire ikibagenza amaduhamagare tugenda dufite mushefu ngaha kandi tuva ngatano hose none mwari invite kaka wone tugire waje kushiza ipi wacu no ushaka iki muze none uje kushiza ibyo wababwiye utabata ahubwo mbise ingo mwiza tuvugane twebwe aba bantu batwituye batubwira ko bafite ibibazo n'amakosa dufitaniye twaje kugira ngo dushobore kumviriza ibibazo biri hagati yamba abantu namwebwe kuko bavuga ko ego ikibazo kimwe urabazi ntabuzi nyumviriza apana nyumviriza ikibazo ego ndabazi bakinyonga turiko turavugana bukebuke sivyo nta byinduru turiko turarondera sivyo twaje ngaho kugira ngo tubafashe mutunganye ibibazo biri hagati yanyu hanyuma muvane neza mu mahoro menshi eske muribaza yuko mwoshobora kwikemurira ibibazo byanyu naba muri mwenyene n'abandi bantu bagiye hagati abantu tarabirukanye muri timu yacu kubera iki kubera ikondisiyo ziri muri iyi timu urabuza urukundo bo baragenda iyo barafyetana kubera bimaze kuzana ingaruka bitanda twebwe muri gato wowe uri mu rukundo cyangwa ufite umugore muhira umugabo muhira nje ufite umugabo muhira kandi ufite n'abana sorry aho ni ikibazo kwa ngene ko tumenya swing siko tuganira nande muri group ajejwe iki urinde ujejwe muri timu nje muri timu ndi umwandisi yego umwandisi urafite wagutumye kwandika ugutuma kwandika arahari president sihari yego okay cyo twifuza kimwe twifuza gushika muri team kandi ciza ibyiza tubona nuko mwobwira abasekirite bacu banyu bakaduha amaro tukashika muri team kuko bya sorry gato mabuja kuko bya siko dushaka kuneza turashaka kunabi twanege bya siko dushaka kuneza turashika kunabi icyambere nababonye ngaha sinabamenye turamenyesha amakuru mugabo uratubona kandi sijya mbere tubonye ego murakoze amahera y'iwanyu abantu bose nimba uyu baramusohoye nawe ejo bashobora kugusohora ciza rero monami mwodufasha bagashika imbere mu bakijira muri team hanyuma bakavugana n'abajejwe ivyo bintu kuko uno musi naba ejo ni mwebwe uri umuntu nawe n'umuntu nimba barakundanye we n'agasheru se hanze jewe urumva
umva nufate nabi man ko bivuga umahame rero abo twaje kugwana ngwivyango nane abantu bahoze muri timu yanyu aba bantu barakinye muri timu yanyu murabazi aba bantu bavuga yuko bakinye muri timu yanyu mubirukana nk'imbwa atani ico mubatekereye baje kwishuza amahera yabo 600 barishe kugira ngo binjire muri timu yanyu sinzi rero mwebwe nawe sorry utarishura ayo mahera bo barayarisheje ntibayari imviriza kwanza nangorana murashobora kubabaza kontra iyo twandikiranye yo bivuga iki imbere yo kubirukana bakoze ibiki bobaza amategeko ya group cyangwa bo bakoze ibintu bazi yuko ari kosa kuko barazi yuko iyo umuntu akoze ikosa y'urukundo yuko yirukanwa atakintu yishuza none bo babishuze yuko bakoze ikosa bazi sorry gato ndakubaza ndakubona umushinga ntahe ese wewe woba urinde kugira ngo tumenye uko turiko turaganira ubwa mbere baturungiye umuntu uwo muntu azavuga ngo numwandisi ubu haje uwundi wotubwiye ati jewe ndi naka tukamenya uwo turiko turaganira uwo ari we je ndi vice president w'umuntu wowe rero ikibazo cya mbere gishakizana kimwe bino bintu biko yaba hano turavye entertainment ku iri kirubakwa igisana cha film nibona neza ko nuko muraza gusuzuguza filme mu gihe yarigeze ahantu mwe bashaka kuvuga ati filme nuri irubashwa mugaba mutanguye kuzana ibintu nkibi byo gushira ibintu kwitangaza makuru ibintu byaheze byo muri 1900 ndakubaza ikibazo niba umugwi ushobora kwemerera yuko wowe urukundo mu mugwi bakonona ubuzima bw'abana b'abakobwa aho nyene atarishura nje ndakubaza wewe utarakundana cyangwa wowe umaze gukundana urazi cyari cyo urukundo uvuze neza twebwe itegeko twashinze mu mugwi wacu kirazira yuko umuntu wari wese yuko yokundana habaye nk'umukinnyi wari wese akazana ibintu by'umundo bisigura yuko asuzuguye uburongozi bumurongoye nta n'umunsi n'umwe umurongozi arigera azana ibintu by'inkundo umukinnyi abikoze byoba ari kosa cyangwa byoba ari itegeko bano bantu ntibankikosa ariko icyo bavuga ati twebwe dukeneye badusubirize yacu ko nta mezi abiri tumaze muri group sinori hirakizange zitatu ugashungirukana mu mezi abiri hanyuma ngo zarakizange zitatu nazihebe ndakubaza ikibazo ni kimwe nimba ayo mafaranga adashobora kuboneka hagiye gukurikira iki mupangi kimwe bya nka uvuze neza iyo umuntu avuye mu mugwi wa club sawa ntakenewe kwishyuza ikintu n'iki na kimwe iryo tegeko twashinze mu mugwi barabizi kandi barabisinyiye ko barabisinyiye ko sindaheza vice president ukibandanye kuri cyo twemera kandi ndashaka kuvuga uburenganzira aba bantu bawe ndabona abantu dufite ibiro bito bito bari kwadutwara hejuru bado uburenganzira muri team muratubangira gatonya jewe iyo ndi president niho aba ari sawa kuko je maze guseruka president niho aba ari je kintu nashase kuvuga ntigisiguye yuko twebwe twabasuzuguye ahubwo twasuzuguye ibyo bakoze kuko bahonyoye itegeko ryanyu ryahabaye itegeko ko haba iyo habaye ikosa habiri indi kosa rihanwa n'ikosa sivyo hariho amande mwategekanije iyo umuntu akoze ikosa mu mugwi wayo nivyo twe ikosa twashize yuko iyo umuntu akundanye muri club yuko atakintu azokwishyuza nta kintu ni kugenda burundu banyakubahwa ivyo bintu babwiye ntacyo batubwiye ntacyo batubwiye ahubwo n'ibindi bintu badupangiye ko twebwe kubera tuga amafaranga yacu ni menshi bitwerekeza ngaho amafaranga murayaduna aho nyene ndakwibariza gato uvuze ko atavyo bababwiye mu gihe habayeho timu iba ifise amategeko yanditse eske
boba bafite amategeko yanditse Canke babibabwiye ku muntu. canke babibabwiye ku muntu babitubwiye ku mwasi okay mu gifaransa baravuga ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent urabyumva rero nimba ataco mufise byanditse bisigura ko ngoja niwe yaduhamagaye icyo waduhamagara umva neza ko bidakunda harabiki kubera na rubanza rucibwa hatabaye ivyabona dushike hariya wonyene chef bavuga ati mudushikane muri timu sivyo abakinyi nibaduhakanira ko batatuzi turataha amahoro be muko bakatwemera ko batuzi muraduhereza udufaranga twacu ngo dufashe kintu hari ikintu ushaka guteka umugabo ahimba amazi ayivomera sawa iyo atategeko rihari mu mugwi nimba atategeko rihari nkuko babivuze ni gute boza kwishyuza atategeko rihari kuko turazi yuko imbere yo kujya kuburana urubanza ujya kuburana ufise urwandiko none ni gute boza kutuburanya atagwandiko bafise kino kintu numva neza ko kiratuma abantu twumva yuko umenga muri ko mugomba kwiba abakinyi mubereka yuko mugomba kubateza imbere hanyuma makarondera impamvu nto zotuma mwirukana y'amafaranga yabo barayatoye abarundi bumviki ariko adukurikirana no munsi bumviki kuvyeka inoti muri ko mwava muyibomora hakuyuba ngo twebwe icyo twashinze muri club twaje kubaka ntitwaje kubomora sawa nta muvyeyi n'umwe yoshima umwana wiwe aje muri club hanyuma asame ico kintu ni ikintu cyo gusuzuguza club aho nyene ndavyumva kandi nabitahura mu gihe rero mwoba mwaragerageje kubona ko bagiye mwizo ngesombi zo gukundana bitemerewe muri group mwarafashe umwanya murabahamagara murabicarika ahantu murababwira ati tubahanure kuko harya anye bavuga ngo umuvyeyi mu gukubita nagira arabanza akabembereza bukebuke mwarabembereje hanyuma mu birukana murabaga sopo ya mbere ya kabiri ya gatatu hanyuma mu birukana ko mubona ibintu byanse nibyo ibivuze twebwe si rimwe cyangwa si kabiri tubayishaza hamwe tubabwira iki kintu twebwe baduhaye abana kugira bakore ibikorwa ntibaduhaye abana b'abakobwa kugira tubonanire ubuzima ndazi ico kintu muragitahura neza sawa naho bakuze kirazira yuko wononera ubuzima umwana w'umukobwa none bishise agasama muri club gato umuvyeyi yifatamwe gute kaka nashaka mbaza akabazo kamwe mwamujejwe gutuki muri team yes of course yo uyu ni vice president amagenda director director ari mu rukundo oya never nta rukundo urimo never na madame muhira never muri team office abakobwa bangahe muri team abakobwa ndo yamaki abakobwa ndiko ndigisha cyangwa kubera sindagutahura abakinyi ba office ba actrice office muri team ni bangahe actrice bose no 8 yakubajije ko hari ababyari wabo canke ko boba bari single badakundana a part ya firme bageze hanze utigera ukabona n'umusheri ku mugoroba canke bicaye mu kabari bakora inzu uko hano ibindi turaza gushika muri timu tumbere bimeze yesa ngoma ndababaze mwebwe igihe mwaza kwiyandikisha eske mwarumvise amategeko neza cyane murazi stati y'umugwi witwa gute ibo ndababaze kwanza mwige mukune muri babiri murazi stati y'umugwi yitwa gute Rais yitwa gute Decent Decent gisobanuye iki mu Gifaransa Lessin
Ese mu Kiswahili watakatifu. watakatifu. Ese ndabaza ikintu kibazo. None mwege muzi ko turabatagatifu mu mugwi. Mwagiye gukundana gute? Bagabire vice president please ndabasabye. Mwagiye gukundana gute? Mu mugwi. Kugira mwege muze kutumara maza n'abarongozi turi hajya. None ndakubaze. Mbaza Reka nakubaze. Papa we na mawe imbere yo kubana nibakundanye ngo ofisi sheri inyabaka. verbo yakoresheje muri wonga haba. Sikiliza, dada yake mtangazaji wa habari, sawa? Tena na kuheshimu na heshima na heshima waliopo hapa sisi wote. Yes of course. So usieme sikiliza kwa makini. Unapoingia hivi unatukosea. Sio kuwakosea. Nataka nikuulize swali moja. Kipindi nilipokuwepo shuleni, mwalimu wako alikuchungulia haja kukuchulia. Mwalimu yategerezwa kuntunga kweli hapo. Sikiliza kwa makini. Kama Kirundi mimi sio Mswahili. Sawa. Hamna shida. Uje wali kwishuri. Sawa. Mwalimu yakuresheje yakuresheje. Mwalimu waje. Niendeshe kukora mzee. Nina matatizo mgira kuandika. Manzuri kwanza. Amaze kumbwira yuko generation abanyeshuri ndiko ndigisha ukurana nagomba sabe ikintu kimwe uburenganzira kwinjira hariya gashiye hari mutamuko nta kwinjira hariya nta bishoboka baza muri ndi turizereza ngaha kubihera none chef oya ntitujye umwigisha mu kujajura ibyacu twatanze ntibanse ko bakoze ikosa ico cyambere kwa natahuye ntibanse ko bakoze ikosa baravuga ko twe bakoze ikosa urukundo ntawe ushatse sivyo ariko dukeneye ko tubana n'umurongozi n'abandi bazimaho nico gusa dukeneye mu uburenganzira dushike hariya mu bakinyi Vice president Nabuzati na daleta kumwegiriza nagire numwe yitira inyani yasuzu kwitaga ndazisi tuke kwango yugutashaka kunyumviriza ibintu cy'imitsinda yigisha urugo vurugo kubaza kwanza acha bari mu nama banza muri yigera arenga ngaha sakindi ingiriza abantu yaba muzika
Pole.